Ninde yagiriza igisirikare c'Uburundi ko kigomba gukora ihonyabwoko ry'abanyamulenge kiretse ico gikoresho co kwica kigizwe na Twigwaneho, M23, RDF kuko aribo bakoze ishano mu kwica abanyekongo barenga imiliyoni 15 kuva bateye Kongo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1998 gushika uno musi. Abanyamulenge bari mu Burundi kuva mu ntango y'iyo ntambara yazanywe ku gahato muri Kongo kandi bakingiwe n'ico gisirikare bagiriza mu bubeshi, ariko bafise intumbero. Igisirikare c'Uburundi aba FDNB ni igisirikare gikorana ubuhinga n'ubumenyi buhanitse, kizwi neza ko ku rugamba atawocigereranya. Mwaramutse canke mwiriwe mwebwe mwese mudukurikirana bivanye naho muherereye. Kuri micro za Isomo TV muri kumwe na Muhimpundu Doriane, tukaba twagomba tuganire kubijanye n'ibiko biraba ngaho hiyo igihugu kibanyi ca Kongo. Ninde yokungukira muri ico caha? Haraciye imyaka irenga 30 ubuseruko bwa Kongo iharanira demokarasi hahindutse ikibanza c'ubwicanyi butagira izina bukorwa n'igisirikare mvamahanga, kizwi neza kandi kimenyekana gukekeranya. Yamara uravye agacerere gakikuje ivyo bitero no gufata ubutaka bw'igihugu kibanyi, umuntu yokwibaza ko amakungu yahindutse impumyi canke ko ayo makungu ashigikiye uko kwigarurira ubutaka bw'ikindi gihugu. Mbega twoha ikibanza ubuhinga bw'irementanya canke twokwiha ibibazo ku gacerere kaziba amatwi kiganje mu bisata vy'ishirahamwe mpuzamakungu ONU nk'inama nkuru y'umutekano ya ONU, nk'umugwi wa ONU ujejwe agateka kazina kiremwa muntu, hamwe n'ibindi bisata vya ONU bijejwe gutanga imfashanyo nka za PAM na ACR zifise amaraporo ku vyago vyugarije abenegihugu bo mu buseruko bwa Kongo iharanira demokarasi. Ni ngombwa guhagarika ubwo buryarya bwo kwizera ukwiriza k'umwicanyi yigira uwahohotewe. Ntituzohengeshanya kubivuga, igisirikare c'Uburundi aba FDNB ni igisirikare gikorana ubuhinga n'ubumenyi buhanitse, kizwi neza ko ku rugamba atawocigereranya. Kugira mwemere ibituvuga muragerageza mubaze b'abasoda b'abanyamerika bakaruhariwe ngwana bita Force Speciale mu kinyamazuru bagwanye n'intagondwa z'aba-Islam Al-Shabaab muri Somalia, ariko birangira abo basoda ba Amerika bavayo batsinzwe bimwe vy'akamaramaza. Yamara inseruka rukambye zigize igisirikare c'Uburundi FDNB kihageze carirukanye aba Al-Shabaab mu kibanza c'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri Somalia, ikibanza c'ibiro bikuru vya gisirikare, ikibanza c'ishuri kaminuza ya gisirikare hamwe n'ibitaro bikuru vya gisirikare vya Somalia. Ibibanza bine bihambaye vyari vyugarijwe na Al-Shabaab imbere y'uko ingabo z'Uburundi zishika muri Somalia. Ariko uno musi aho ingabo za FDNB ziri muri Kongo iharanira demokarasi mu gufata mu mugongo bagenzi babo ba FARDC kurwanya umwasi yabateye, azwi neza ko yica agafata uguvu twana tw'udukobwa n'abakenyezi b'abanyekongo, abo bicanyi bakongera bagasahura izuba riva amabuye y'agaciro ya Kongo. Abo bicanyi karuhariwe nibo bakwiragiza ku mbuga ngurukana bumenyi ububeshi n'ibitutsi. Ninde yagiriza igisirikare c'Uburundi ko kigomba gukora ihonyabwoko ry'abanyamulenge kiretse ico gikoresho co kwica kigizwe na Twigwaneho, M23, RDF kuko aribo bakoze ishano mu kwica abanyekongo barenga imiliyoni 15 kuva bateye Kongo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1998 gushika uno musi. Abanyamulenge bari mu Burundi kuva mu ntango y'iyo ntambara yazanywe ku gahato muri Kongo kandi bakingiwe n'ico gisirikare bagiriza mu bubeshi, ariko bafise intumbero. Abanyamulenge bari mu makambi y'impunzi ya Musasa, Mwakiro na Bwagiriza hari kure y'ibifata amashusho, yamara nta munyamulenge n'umwe arigera yidoga ko yafashwe nabi muri ayo makambi y'impunzi. Abandi banyamulenge baba mu mahoro menshi mu bisagara bitandukanye vy'igihugu kandi nta na rimwe barigera bitwara canke ngo bavuge ko babanga
babangamiwe. None ni gute amakungu yose iyo ava akagera ashobora gutamika ubumara ariko akigumira mu gacere ntangere? Yamara na se w'ikinyoma shetani ubwiwe yoshobora kwemera iryo rementanya rikabije kandi ry'uruhendo. Murakoze.